antuka Imana imbabarire simvushatse gucwana cyo kubwira nabi umuhungu noremeka nk'imitwaro mfise yacameba ne bakinkunda antuka uravuga ati nka jewe ngishaka impuzu ku makuru ya filme muri Rukundo TV sinzi byo turi manamba we sinzi basi sinzi by'abashefu by'abariyemo je nacyo bivuga ko vraiment birebire ko bo nabo bafite ibyo bari baravugana ariko gusa amashaka kubibumvisha basi nk'umugabo umusheri wanje navuze umugabo kamenga naye ariko mani rihangana nk'umusheri basi dufate acyabibona wawe wiwe uvuze nk'umusheri wanje kandi nk'umusheri wa Samy acyabibona sinzi mvuga ko wajeje nawe wajaja misheri wanje ari turabona mukijura kunzi ba bujatodaytv muri hose miriwe mwaramuse mugurwa mwiza igitondo cyiza ijoro ryiza ivana horereye ni bujatodaytv mu mwanya turi mu kiganiro bujatoday business aho turi muri centre ville kuri no hita gute kuri Bagdas tugira dukora ikiganiro nkuko nabi basezeraniye nabwiye ko tugatse turakora ibiganiro n'abakinyi b'amareresi batandukanye tubereka ivyo bakora tubereka ubutunzi bwabo ivyashara imigambi yabo ivyo bahingura muno mwanya rero turi muri Gallery Lights aho tugira tubereke umukinyi umwe washu mu vyo akora bimwe harimo kudandaza nkuko ndabibabwiye ni umwe mu bakinyi b'amareresi yashoboye kugurura fashion ngaha muri Gallery Lights niho tugira tuganire tubereke ivyo akora tubereke ivyashara vyiwe vyo dandaza kumbura abanwanya mukurikirana bashaka bakeneye bimwe mu vyo akora nkuko twababwiye ko muri bujatodaytv tugiye kuza tubabereka ivyo abakinyi b'amareresi bakora canke bahingura canke badandaza byose birashoboka tukaba turi nababwiye ko turi kuri Bagdas canke kuri Front Water Hotel canke kuri Burundi Palace cyangwa kuri Fast Internet Cafe ahantu hari gito cyabona uravye muri station kibona Mogas station Mogas hama twagire kugira tubereke Gallery Lights muri Gallery Lights tubereke niho dushaka kuronka umukinyi w'amareresi ariko adandaza mubandanye munkurikira twinjiye muri Gallery Lights aho tugiye kubereka umwe mu bantu bacu tubereke ivyo akora ivyo dandaza ivyo ashirakora nk'abakiriya canke abakozi biwe mumenya kora iki abikorera he gushana ko abakiriya byose birashoboka ko babwiye ko muri bujatoday business tugatse turabereka ibikorwa bimwe canke uko ibintu bimwe bikorwa canke abantu bamwe bamuko bakora ibikorwa byabo bandanya munkurikirana turi muri Gallery Mugisha Lights twagiye turi muri B3 A14 A13 turashise na kuri A12 ahanyine kuri A12 niho tugira dukorere bakunzi ba bujatodaytv nko twababwiye nabwiye ko tuje kuraba umwe mu bakinyi b'amareresi nkuko nabemereye yuko ntango kuza ndabereka ibikorwa bamwe bakora cyangwa ivyo bahingura nakaba umukinyi w'amareresi turangiraho korera n'ivyo ukora tugendere tuvyereka abafana banyu tuvyereke abakunzi banyu mu kiganiro bujatoday business navuze ko bujatodaytv tugomba gukorana n'abakinyi b'amareresi cyane gusumba umunsi rero tukumwe na Kanyana cyane Jacqueline byose birashoboka Jacqueline ni bon meze neza nagira ndamutse n'abakunzi ba bujatodaytv n'abafana ba filme ndundi abakunzi ba filme ndundi abakunzi b'ibikorwa byanje muri Kanyana Fashion nagira ndabaramutsa emisi myinshi tutavugana bo muri bujatoday basigaye hanyaka banyibuka gato
twaje ngaha nizo watuzanye ngo turakwana. Merci. Urakoze cyane. Uyu munsi nta byinshi bya filime tuza kuvugana business. Sivyo? Tuza kuvugana business nk'uko kiganiro ni Budget Today Business. Jaja Fashion, muri Jaja Fashion uri mukinyi w'amareresi ariko uyu munsi udandaza ivyambagwa. Kubera iki wahisemo ivyambagwa? Kubera iki nahisemo ivyambagwa? Kudandaza ivyambagwa ntiwaja kudandaza ibindi. Avuga ati ngomba kwambika abantu kandi bakabekwa. Suko ibyo bindi ntari gushobora kubidandaza ariko kenshi iyo ngiye kugura impuzu nkacagura agahuzu kanaka n'impuzu kanaka barakunda kumbwira watoye impuzu nziza. Cyane iyo muhira bashatse kugurira impuzu nk'abana barambwira tugende uze kudacaguza cyangwa abandi bantu bakambwira jaja tujane uze kudufasha gucagura impuzu. Muri icyo gihe byatumye mvuga ati ndandaza impuzu ubundi ho bizogenda neza. Mu ijambo rimwe ndashobora kubona umuntu ati yambaye uku arabegwa cyangwa umuntu agiye aha yoshobora kwambara uku kugira ngo bikunde ko abegwa. Niyo mpamvu nahisemo kuvuga ati reka nje kudandaza impuzu kuko byo ndavuga ati ndabifisemwo ubundi bumenyi gatoya. Kandi kudandaza impuzu ni ikintu cyoroshe kuri jewe. Mfatanye na kujya kuntu nkora ibintu bya filme aha ku mpuzu nubwo nayisiga ngaha ntabwiza kubora. Ariko iyo nza kudandaza amavoka cyangwa amatunda n'ikimihwi nari kugenda muri tournage nkasanga navyo vyamaze kubora. Kandi impunzu si bya bindi byo mvuga ngo iraduga cyane nakujya tuvuga ngo umuceri uri ku bihumbi ku mafaranga ya impuzu yo mu wese uko adandaza ayishira ku giciro ashatse. Nubwo noshobora kuba ndayimaranye igihe ndavuga ati nzoyisohora ubundi ubigenza yes, kudandaza ni mutaye wavuye muri filime cyangwa pembeni ya filime? Ntarajya muri filime ntarajya muri filime naradandaza kimya ariko kimya zani wadandaza muri filime no muri filime nabise njewe nyene ubu ntangiye muri no minsi nonkiza ariko kijya gihe naho nari ifise umuntu umwe muri famille oncle wanje yarakunda kuja hanze. Umunsi wa mbere ndabura kudandaza impuzu namutumye amadira. Diri zigadira mbwa tuzonza ni idira ndizenda zambara. Hari ukuntu bijya bidira biba birebire binini. Nanje rero nari nkinganira uko. Aka kabiri mubona n'Imana gusa. Yani kuvuze muri filime washivye wasuka ungana. Nibihe sikuvuga ubanje muri filime. Kigana cyambere twagukoresheje ntwangana uko. Sinangana. Ni filime. Nibihe. Hamwe na filime. Nibihe. Ivyimani barate nibwo hari gima neze kunegura handi nayo kuvyibihe nari kubameze kunyene. Harayo utaja muri filime utari kungana uko. Ntaje tuza ariko bana ariko bayamenye undi ari gukora. Ico gihe anzanira amadira manini. Nkambara nkaroka. Cyane biravuga jeze badazidandaza ndashira umuntu wa mbere zindandarize amahera ampa. Umva mengo abishizeho inzira bato cyangwa mbone inzara. Iki. Gusa igira kingana ko urambara? Ico gihe byo navyo narinzi zari ziga nini ya cyane. Ni gose. Ndazibwira cyanda postinga kuri statut umuntu ashaka idira ansange ngaho muhira ndazifise bashoboza baza kuzishorera zari dira nke. Inyuma yaho cyanda bihagarika nase umugenzi wanje Armand nawe yadandaza ibintu by'impuzu. Ico gihe ko natangiye gukora ivyo naco ndamufasha gupostinga acarambwira ati jaje nta kuntu no kwereka ukuntu uzora udandaza impuzu none ko mbona uhorunda mpabakimva naramuha abakiriye ndose umukiriye nkamuhaca mbya ati nawe abinyigishe kudandaza acanyereka aho ndangurira aranyingiza umuji atahana nawe uzoronke impuzu zo kurangusha kwitora aragenda ayabonesha ku bantu baba batanga ziga mpuzu basfise impuzu aranyereka bazana imiziga abana buzoje gutora mu gihe nza bandana buzo mwanya nawe uzoca ugenda. Vuga saa ko ari umugenzi uvuye n'umugenzi mwiza ashobora kwereka ati jewe nkura nawe ushobora gushika kuzura hakura. So sishatse kuvuga ko filme nayo itari mu bintu byafashije ko ico gihe namuha n'abakiriye umva na postinga abakunzi ba filme
bakaca baza baragira basaba impuzu. Nanu nagiye kudandaza cyane ni umunsi nkoranye n'ikiganiro ngaha kuri bujatoday. Uwo munsi naho nararose abakiriye benshi bica bituma mvuga ati kumbe bya bintu byogenda neza. Bavuga ko filime byasahirije muri Kanyana Fashion. Iri mu bintu nuko nyine twahinduye ubu ndaza ndakubaza nawe nyishyura. Merci. Nange ndimo mu bintu byatumye ndonka abakiriye ko abakiriye banje benshi nabakunda ibikorwa byanje by'ukuri kandi nongera ndanabashimira ko baraduteza imbere mu burere bwose mu burere bushoboka. Tutaraje kure twatanguriye hanze ndabereka ahantu ikorera nawe babwira adresse wa muntu ari hariya mu gisagara hagati cyangwa hariya Kanyosha Kamenge Ngagaraye kugira ukuntu yoshika ngaha. Ni muri Galerie Light A12 no nkorera kugira uhashike iri barabara ja kuri Samy iri nyene rimanuka naho impande ya face à face haroroshe cyane ndababwiye Galerie Light benshi baca bahamenya. Umuntu avuye muri Nord yururukira ngaha kuri ni Parc Das niho yururukira hamakaca yinjana muri station abahabonye tu. Abantu bavuye mu Ngagara mu Kamenge Kinama harimo abantu batazi bya bintu byo mu buseruko mu buraruko muri Nord mu Kirundi ni he cyanga. Muri Nord ni mu buseruko ya muri Nord si mu buseruko rero kumbaza ibyo bibazo wan mu buseruko ni muri Est. Urakoze rero ni mu burengero. Bavuye muri Sud nabo muri ville uraza Avenue de la Mission jinda hazi Avenue de la Mission gacimanuka ahantu hari igiti ucibona station Mogas uca winjira gare none ndayibonye adresse ni kibaza mugabano ngene tuba cyane ushitse kuri Burundi Palace ushuhabona ahubwo kuri iyo Galerie Boulevard Burundi Palace nahonze ega nawe ari handi no kubwira utazi iyo hotel iri ngaho none wibaze deja hotel ko ratezio navyari kungora ngene kuyumenya. Kanyana rero umuntu aza kubona iki kiganiro avuga ati Kanyana ariko ari ibikorwa cyego turababonamo wo tubwira gato kubera iki ari mu bandazwa amakuru ya filime nayo. Ku makuru ya filime muri Rukundo TV sinzi byo turi manamba we sinzi basi sinzi by'abashefu byo bariyemo je nacyo nabivuga ko vraiment birebire ko ubona abo bafite ibyo bari baravugana ariko ubunye ndiko ndakora dufite filime shasha kuri Mr Samy official tumaze imisi turi muri tournage vuba cyane yaza gusohoka kimwe gusa turiko turakora usibye ko hari akabazo kari kahaciye ariko ubunye turiko akabazo kagute akabazo nyene k'abantu nyene ko mu rugo rwawe na Samy urugo rwande Rukundo TV. Ega ni urugo rwa Kanyana na Samy. Nta rugo rwa Kanyana na Samy rubaho. N'urugo rwa Kanyana na Berahino rwaragiye. Yarahetse. Rwa Samy na Jacqueline basi tuvuga. No. Ubwo ni rugo ntirubaho nta nubwo rwigeze ruhaba. Nta n'uruzobaho. Nta n'uruzobaho. Nta ruzobaho mva ntirwabayeho ntiruriho nta n'uruzobaho. urabiciriye urubanza uriciriye kiteka mu gihe kuvuga ngo niciye kwiteka none gobaho gute igituma mvuze ni ruzobaho iyo project nta dufise nta rukundo dufitaniye go kuzovuga ngo tuzotera ahubwo rugo rw'abantu babiri rubaho tubwo dufitaniye urukundo rw'akatsi hari abantu benshi usanga bavuga uko mu nyuma ukazosanga nk'ubu muri kumwe murabanye murabyaranye bwa mbere mwavuga uko ibi turiko turavuga nibyo biriho ntituzi ivyejo ntituzi ivya hirya y'ejo ariko gusa birashoboka
bishoboka gute nawe byashoboka ko tubana babyumvise abantu bashyigikiye ko zimena Kanyana abo bana mwandike comment nivyo rega twobana zikaba nyinshi je nshanda mutwara nimba nizobukunze abafana bawe basi zobukunze abakunzi bawe abakunzi b'ibikorwa byawe nizobukunda jewe uvuze ntwe kora babivuze byiyumvemo wowe nyene oya ibyo bakunzi bokwemera sinovyanka kandi ibyo bamwitiramo sinovyanka ibyo sivyo je nohitamo nka jewe nyene nakora ibyo shaka nka jewe nyene basi ko mu rugo bazobabona hanze bazotubona hanze basi kuntu tubatomeza ibyo mu rugo ibiri ndani mu rugo ntibaze babimenya ibibazo nzahura navyo nje nzovyihanganira nje nzaba ndabizi niyo mpamvu gukora ikintu ntazokora ico wowe urya anya cyangwa uri ariko arabona oya je nzora biske no bishobora nimba no bishobora sava no bishobora sawa gusa naho gwanya abantu bavuga ko ukundanye na Samy ntaca ariko reka tubirindire umijambo rimwe sinabagwanije nitwankana kandi babona ko bibereye ega barabona ko Jacqueline cyo ijaja na Samy babanye nako byo bari ibintu byiza byo munezero n'ubundi turanezerwa tubanye neza kandi sindabagwanya bro namahoro menshi wena ko umuntu abivuze ucumenga uranyaruka kubigwanya ngo wangu urumva ngo jewe na Samy ngo nakazi kubigwanya gusa amashaka kubibumvisha basi nk'umugabo umusheri wanje navuze umugabo kamenga naye ariko mani irihangana nk'umusheri basi dufate acyabibona wawe wiwe uvuze ngo nk'umusheri wanje kandi nk'umusheri wa Samy acyabibona sinzi mugabo wajeje nawe wajaja misheri wanje ari mi paki ndamutse ari mu paki uzingayo ryari Imana ibishatse izo bishaka ryari wowe ukajuriyo yego Imana irabishaka niba usanga ibishaka wowe ushaka ryari n'ubunyene navuge avuga je yigaragaze ko ndazi uvuga we ntabuze yigaragaze ndampsi cyangwa wowe mugaragaze jewe navuge ndamugaragaza ngeso ngatinya oya hari umuntu w'umugabo yotinya ivyo usanga avuga ati no ntunyerekane byihorere ntumvuge byihorere nawe urumva bishabira bigoranye nyene ngaho nyene habari akantu tubyumva atinya iki gituma utomuvuga nanje sinzi ahubwo mbadutinya iki gituma utomuvuga nawe byisisinzi uramubaza iyo udashaka ko ndakuvuga nzamubaze sheri kwe kudashaka ko ndakuvuga none numubariza none nari mu bafana nari mu bafana nta mushera tokunda ibikorwa byanje kandi bose ngo umushiri wawe yagukunze kubera kubonye muri filime oya nukuri beto wakundanye gute wapi ntitwakundaniye muri filime niko mbona abakobwa benshi baca ku mahazo sosiyo ku ma YouTube cyangwa bakina filime cyo baririmba kenshi birangira bakunzwe n'abahungu bataba muri ibi bihugu numva ko baba bavuye ku ma YouTube no ku bikorwa bakora biravana baba hari babonye baba bakuye nyene muri ibi bikorwa nyene baba ariko barakora ariko ndesheri wanje suko vraiment byagenze sinzi nimba yahora bibona mugana ntari kubibona ariko ari wakera ntarabitangure we mu mwaka wajyanye yes we kera okay tugaruke gato muri bujatoday business aha muri Jaja Fashion sivyo iyo umuntu hari ikintu akunze murambona posting ibintu byinshi ku ma stati ufise group ya WhatsApp ufise page ya Facebook akakubwira ati jewe ushaka kushika ngaho nace cyane niyo system ibindi bihugu bigezemo bigenda gute kugira ujya mu kijya kintu kimushikira hari iyo ari dufate za rugomba sha rugomba mu rugomba mubaho baranshorera abanyarugomba baniheze
bubaho sikuvuga ngo abandi ntibashorera n'abandi barashorera ariko hariya mu rugombo cyane umva cyane ntwara kuri kotebu nkabapakiriza imodoka bakaca babitwara hariho no mu Rumonge shira ku ma agence bakaca babitwara hariho hose nyene ndashira kuri agence kaca bitwara mu gihe abari ngahe Bujumbura hariho abantu nyene baba bavuga ati sino kuri Rwanda genda cyangwa ugasanga no mama kuri we akanyandikira jeje ndasabye impuzu umugore wanje afise inda shaka impuzu nabwo ati mumunyereka ifoto bakamuma ati nkamureka n'amafoto y'impuzu dufise akambwa ati zanirize nizi sawa turavugana tukumvikana ibeyi nkamushira umuzigo akaraba kuvyo yabonye ari byo biruko nyene hama akacampa utunoti mu gihe mbona nyene siyo ndamubwira sha iyimeze uku kuno nkamusigurira byose kugibera ko ibintu bya online biba bigoye bisaba ko utwara kijya kintu nyene umuntu aba yagusavye mukumvikana ari abakiriya bagoye n'abakiriya bameze neza nkamushira hari ahi Bujumbura aba mu Kanyosha yaba mu Kinindo yaba mu Kamenge yaba mu Kinama yaba mu Carama ariko bivana n'impuzu ba watoye ngene zingana abantu impuzu imwe sinno ikuzanira nayiriye ko nka 5000 nako ndayikorera na deplace mu cyumva ko nyene abari ibintu byatari umva biravana y'impuzu aba yatoye ko ziba zingana aca ndazimushira nuko nkora kandi benshi turakorana cyane muri ubwo buryo mbandanye ndabashimira n'ukuri ndabize ngate uko atana hamwe turima tegiye muradishorera muca muvyumva ego umushiriye mpuzu Fredo transport iva mu mahera mwavuganye cyane ari hira cyane babiri kumwe byose impuzu ngati impuzu ni 50000 byose bamushikanira je mu kumushira impuzu ndaharura ndabiharura na byose mu gihe haba abivanye n'ahari kesha ariko hari gihe mparuye kuri ryabe yinyene ariko nkavuga ati ko ari umukiriya reka nigore ndayamushonda ejo azoshorera n'ibindi birenze ibyo ejo azoshorera ibindi ukone hariho n'undi ndadishira gaca mbwira iti tora ya déplacement aje mvuga merci kandi abantu merci ngiye kubabwira kandi merci ashambwira tura ya déplacement tuwagize neza kuko nawe abona ko umuntu aba yamukoreye ikintu gikomeye kuko nk'ubu twe tukunda kugura 18h30 kujushika kuri bisi gutonda murabizi kundi babimeze canke tukugara 19h30 ukone acanja kuri bisi numva ncangenda birashika nkaca ndemshikana neza nkacavuga ati tora canke ngacambwa ati jo masaha naya nzo kuzana cyo mu gatondo ngiye kukazinzo kuzindukanira umva arashobora kubona ati umuntu yigoye kunzanira mugabo sijemba nigoye ahubwo nawo ndashima ukuntu abayimve nanje kunshorera nkacavuga ati ko yaramutse yimviye kunshorera reka ngerageze ndamushikanira umuzigo wiwe Jaja inga ya utende y'ikirundi Jacqueline Tuyisenge Jacqueline Tuyisenge Jacqueline cyane Jaja cyane Kanyana nibaza ko ari ryo byoroshye cyane byagenze gute nk'umwana w'umukobwa uvuga ati je kabisa mu Kinyarwanda bwa kwihangira imirimo mu Kirundi sinzi ko no kivuga tijingira ndandaze ngira nkore business ninjiza amahera nyuma yo gukina filime cyangwa yo gukina filime cyangwa ndabifatanye no gukina filime byagenze gute cyane ko tubona yuko bambabarira abakobwa abigeme usanga bakora akazi bato bari benshi cyane hari umwigeme kati cyese noja kudandaza nzoba ndajya y'abahungu kimwe gusa nka jewe kuhimvira gukora basi antwa Imana imbabarire simvushatse gucwana cyo kubwira nabi umuhungu noremeka nk'imitwaro office yo chameba ne bakinkunda uravuga ati nka jewe ngishaka impuzu